Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze abakunze ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi wa mbere itariki 16 z'ukwa gatandatu. Abashinga amateka barasaba ko hafatwa ingingo kugira ibitigiri vy'umurengera mu mabohero yo mu Burundi bigabanuke. Hari abantu usanga bapfunzwe batsinda imanza bakezwa na sentare mugabo gusohoka amaprizo bikananirana. Hari hakwiye yuko sentare ingingo zayo zubahirizwa n'uwari we wese, ivyo bitigiri byo gabanuka. Hakwiye ingamba zikomeye kugira abanyarwanda bagira umutekano w'ibiribwa kuko bamwe bataka bavuga ko barya rimwe ku munsi. Ni nk'ahari rimwe ku munsi. None si iyo umwana uzigamye gutyo utuneo tw'umwana abakuru bakihangana ukavuga uti wenda abandi bagiye ku ishuri bararya ku ishuri, wenda akasigaye mu rugo kari konka ukakazigamira utwo kararya abandi bakarira rimwe ku mugoroba. Kiliziya Gatolika yarayigize umuhimbazwa Floribert Bwana Chuwibin Kositi ayisamamuko igoma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yishwe kubera yanse kurya igiturire. Tubafitiye n'ikiganiro c'inkino, aya makuru ayobowe na Mark Niyonkuru. Nido ivyo vyose ni mukanya ashake nitegeka aje kudushikiriza yavugwa ku isi. Igisirikare cya Israeli cyaburiye mu buryo budasanzwe batuye igice kinini cy'umurwa mukuru wa Iran Teheran guhunga. Cyasabye abatuye mu gace gatuwe n'abifite kazwi nk'akarere ka gatatu guhita bahunga kubera ko ngo kigiye kurasa ku bikorwa remezo bya gisirikare bihari. Israeli iravuga ko mu ngubu igenzura ku buryo bwuzuye ikirere kiri hejuru ya Teheran kandi ko imaze kwangiza kimwe cya gatatu cy'ibibunda bya Iran birasa za misile. Muri rusange indege za gisirikare za Israeli zirimo gusuka ibisasu kuri Iran nta nkomyi. Igitero kimwe cyazo biravuga ko kibasiye ibitaro biri mu burengerazuba bwa Iran maze abarwayi barakomereka. Bimwe mu bisasu bya misile bya Iran bitarimo kubasha gutangirwa na Israeli byaguye ku nyubako zo guturamo mu ijoro ryakeye muri Israeli maze hapfa abantu batari munsi y'umunani. Urukiko rw'i Frankfurt mu Budage rwakatiye muganga w'umunyasiriya Ala Musa igifungo cya burundu kubera ibyaha byibasira inyokomuntu. Yahamijwe kandi ibyaha byo mu ntambara, iyicarubozo n'ubwicanyi. Ni inkuru ya Damien McGuinness mugezweho na Yvette Kabatesi. Ala Musa, umuganga w'umunyasiriya utuye mu Budage, yahamwe n'ibyaha by'iyicarubozo n'ubwicanyi yakoze mu izina ry'ubutegetsi bwa Assad wahoze ari perezida wa Syria mu 2011 n'ibihumbi 2012. Yakoze nk'umuganga mu bitaro bibiri no muri gereza byose bya gisirikare bizwiho gukora amahano, aho yafataga bunyamaswa abaturage b'abanyasiriya. Ngo abantu 9 barakomeretse bikomeye, abandi 2 barapfa. Urundi rumwe mu manza nyinshi aho Ubudage bwifashisha ububasha ndengamipaka butanga uburenganzira bwo kuburanisha imanza zijyanye n'ibyaha byibasira inyokomuntu nubwo bitaba bifite aho bihuriye n'icyo gihugu cy'Ubudage nyine. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yashyize umukono ku mushinga w'itegeko riteganya ko abaturage b'abasivile bashobora kuburanishwa mu nkiko za gisirikare. Yavanyeho icyemezo cyafashwe mu ntangiriro z'umwaka n'urukiko rw'ikirenga rwari rwemeje ko ibi binyuranije n'itegeko nshinga. Abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bamaganye iki cyemezo bavuga ko kigiye kugabanya ubwigenge bw'ubucamanza kandi ko kizatuma harushaho kubaho itotezwa rya politiki. Hakurikijwe itegeko rishya, abasivile bashobora kuburanishwa mu nkiko za gisirikare ku byaha nko gutunga intwaro za gisirikare mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa se gukora ibikorwa bibangamira umutekano w'igihugu. Amakuru haturuka muri Gaza haravuga ko abantu barenga 20 biciwe hafi y'ibigo bitangirwamo imfashanyo by'umuryango
wo muri Gaza utabara abari mu kaga ushyigikiwe na Israel na Amerika. Urwego rwa gisirikare rushinzwe kurinda umutekano w'abaturage b'abasivile muri Gaza ruvuga ko abantu 20 bishwe n'ingabo za Israel hafi y'ikigo kimwe kiri i Rafa. Igisirikare cya Israel cyabwiye BBC ko kirimo gusuzuma ayo makuru. Abandi banyepalestina 2 bari bategereje imfashanyo y'ibiribwa nabo biravuga ko biciwe hafi y'ikindi kigo cy'umuryango kiri rwagati muri Gaza. Ni inkuru ya Sebastian Asha mugezweho na Jean-Claude Mwambutsa. Amakuru aravuga ko ibibazo biheruka byabereye mu masangano y'imihanda ahitwa Al-Alam ni nko muri kilometero kimwe cyangwa kirengaho uvuye mu mujyi wa Rafa rwagati. Aha hantu hakomeje kuvuka ibibazo nk'ibi kuvaho hatangirijwe uburyo bushya bwo gutanga imfashanyo bushyigikiwe na Israel. Ubundi bwicanyi bwabereye hafi y'akandi gace gatangirwamo imfashanyo ka Netzarim rwagati muri Gaza. Abakozi bo mu butabazi bashinja ingabo za Israel kurasa bya nyabyo. Iki gisirikare kikavuga ko kigiye kugenzura aya makuru. Ukuriye ishami rya Loni ryita ku burenganzira bwa muntu Volker Turk yashinje Israel kwifashisha ibiryo nk'intwaro, asaba ko habaho iperereza risesuye kuri ibi bitero byavuyemo impfu bibereye hafi y'ahatangirwa imfashanyo. Umuyobozi w'ishyaka rya Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania hagiye kwiyunganira mu mategeko mu rubanza rwe rukomeje ngo kubera ko yangiwe kubonana mu ibanga n'itsinda ry'abanyamategeko basanzwe bamwunganira. Tundu Lissu ufunzwe kuva mu kwezi kwa 4 akurikiranyweho icyaha cyo kugambanira igihugu no gutangaza amakuru y'ibinyoma mu rubanza rwamaganwe cyane n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Aramutse hamwe n'icyaha ashobora guhanishwa igihano cy'urupfu. Ifungwa rye rije mbere y'amatora rusange ateganijwe muri Tanzania mu kwezi kwa 10. Ishyaka rya Chadema rya Bwana Lissu ryabujijwe kwitabira ayo matora nyuma yo kwanga gushyira umukono ku nyandiko ikubiyemo imyitwarire myiza abazitabira ayo matora basabwa kuzakurikiza. Amakuru haturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko Minisitiri w'Ubucamanza yabujijwe kutarenga umurwa mukuru Kinshasa mu gihe urukiko rukuru rurimo kugerageza kumuburanisha ku cyaha cyo kunyereza umutungo wa leta. Constante Mutamba harashinjwa kunyereza hafi miliyoni 20 z'amadolari zari zigenewe kubaka gereza nshya. Yari yarigeze gusaba ko umuntu wese uhamwe n'icyaha cyo kunyereza umutungo wa leta akatirwa igihano cyo gupfa. Ku cyumweru nijoro inteko nshingamategeko ya Kongo yaratoye imwambura ubudahangarwa afite kubera ko ari umudepite. Nina urakoze Jacques kuri aya makuru tudushikiriza. Idonido ry'amakuru tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Umukuru wa IAEA igisata cy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe kugenzura ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire Rafael Grossi yabwiye abagize inama nkuru iryo shirahamwe ko atabindi bintu vyononekaye mu bibanza vya Iran bihingurirwamo izo ngufu i Natanz na Fordow inyuma y'igitero cagabwe na Israel kuwa 5. Yasavye imigwi yose kwigengesera cane. Ni inkuru ya Bethany Bell mu mvamwe y'ijya Yvette Kabatesi. Bwana Grossi yatangaje ko igipimo cy'umumara hanze y'ibigo bya nucleaire bya Natanz na Fordow cyakomeje kuba igisanzwe. Yavuze ko nubwo hejuru ku kigo kigerageza cya Natanz hasenyutse nta kigaragaza ko igitero cyageze mu bice byaho byo munsi, ariko yongeyeho ko umuriro w'amashanyarazi wangiritse bishobora rero kuba byahungabanije imashini z'ubutare bwa uranium. Yemeje ko inyubako enye zasenyutse mu kigo cy'ingufu za kirimbuzi cya Ifsan ko ariko nta cyangiritse ku kigo cya Fordow cyubatse mu musozi. Bwana Grossi yaburiye ko ibyo bikorwa bya gisirikare bishyira mu kaga ubuzima bw'abantu kandi ko byongera ibyago byo kwiyongera kubukana bw'ingufu za kirimbuzi. Tubandanyiriza amakuru yacu mu karere k'ibiyaga binini. Abashinga amateka baratewe umutima uhagaze nuko hacibonekeza ibitigiri vy'umurengera mu mabohero atandukanye mu Burundi mu gihe hagiye hafatwa ingingo z'umukuru w'igihugu zo kubigabanya. Ku rwego rw'igihugu abafunzwe barenga 10,000. Bamwe mu bashinga amateka babona ko ubwinshi bw'ibi bitigiri butegwa n'amakosa atandukanye harimo gufungirwa ubusa, kugumiza abantu mu mabohero kandi barejejwe hamwe n'amarementanya. Babishikirije kuri wa mbere igihe umushikiranganje w'ubutungane yararamutse yishura ibibazo by'abashinga amateka. Bamusabye ko bishoboka vyose kugira ubutungane busubire ku murongo. Ni inkuru ya Gildas Hundimpundu.
bamwe mu bashingamateka bacumva igitigiri c'abanyororo uko kingana ntibihanganye. Vyaciye vyunyurwa n'uko mu cegeranyo bakoze babayeho mu buryo budashemeye, bamwe mbere bakaba bataronswa n'umwambaro ubaranga. Ibi bigaterwa n'ubukene bw'uburyo bwugarije iki gisata. Umushingamateka Agathon Rwasa yerekanye ko hari ivyokorwa kugira ivyo bitigiri bigabanuke. Hari abantu usanga bapfunzwe batsinda imanza bakezwa na sentare mugabo gusohoka amaprizo bikananirana. Hari hakwiye yuko sentare ingingo zayo zubahirizwa n'uwari we wese. Ivyo bitigiri byo gabanuka n'uburyo bukoreshwa muri gisata bukaba nabwo nyene bwoheza bugasahiriza no mu bindi bisata. Ikindi bokora nuko bokora ku buryo imanza zimwe zimwe biba bigaragara yuko zakomotse ku marementanya zigabanuka. Ku bijanye n'abavuga ko bejejwe ariko ntibarekurwe, umushikiranganje Domina Banyankimbona yishuye ko hari abavyitiranya. Avuga ko naho ubutungane bwo kweza umuntu bisaba ko urubanza ruba ntabanduka. Kubanza kuraba mbega yejejwe ku rugero rwahe, mbega ubwo umushikiriza amanza we yamushengeje nta ruhara agifise, nta saganiriza agifise. Ati hari imanza zimwe zoreka gukurikiranwa, ati imanza zikoreye ku marementanya. Burya biragoye, umuntu wese ariko arakurikiranwa na sentare, burya nta muntu aburana yemera yuko ariko akurikiranwa ku caha yakoze. Abashingamateka berekanye amakenga ku banyagihugu bahagarikwa n'inzego z'umutekano, ariko imiryango yabo ikabura iyo bapfungiwe. Umushingamateka Simon Bizimungu: mu gihugu cyacu c'Uburundi asubira kuba ari ubushobozi n'ubushobotazwi. Muti kubera iki? Turuva abantu benshi bafatwa, imiryango ikuva ko abantu bayo bafashwe, mugabe ikarondera abantu mu bushobozi ngaha mu gihugu ikababura. None ubwo bushobotazwi burihe, mbega bucungirwa n'abandi? Umushikiranganje Banyankimbona yatanze inyishu. Nk'abo bantu nzi ko hariho abanyurujwe, ni ukubivuga umuntu akabikorera ko sino ubusho amaprizo nayazwi je nanje niyo nzi, yatanzwe nyene ntaho nzi nanje. Hama nk'uko musanzwe muri abaserukira bene gihugu, nk'ivyo kubifashanya nimba hariho abantu bashobora kuba boshobora gufata abantu bakabanyikiza ahantu hatazwi, ivyo ni ibintu bibi cane. Abashingamateka bakomoka mu mugambwe CNL bayoboka Agathon Rwasa bashatse no kumenya igituma urubanza bashingishije muri sentare rujanye n'amatate ari muri uwo mugambwe rumaze umwaka urenga rutaracibwa. Umushingamateka Malayika Pamphile asaba umushikiranganje kugira icyo afashije. Ubwo rubanza iyo rukaza gucika daredere ko imanza nkazijya zimara amezi 2, niko amategeko ategekanya. Ubwo rubanza bari gutuma abarushingishije bashobora no kuja mu matora, ariko byabaye ngombwa ko bakumigwa kubera urubanza rutaciwe. Udufashanya ko umushikiranganje murabe ivyo biri muri Cour Supreme, ariko gutungane muri leta ubazwa mwebwe mugico mufashije kugira ngo urubanza rucike. Kuri iki kibazo umushikiranganje Domina Banyankimbona nta byinshi yavuze. Ndaza kubaza ariko kandi nk'ivyo mubishikiriza kare twari gufashanya, ariko urumva mubishikirije ubu, ariko ndaja kubaza ivyo byose hari imvo ngira tuce tuyimenya, kurumva turabe ivyatumye bigenda uko. Ibindi abashingamateka bagarutse ko harimo inyubakwa z'amabohero zitameze neza hamwe n'ingene bagaburirwa. Gildas Yihundimpundu, Bujumbura. Urakoze Gildas Yihundimpundu. Ni 11:43 muri studio za BBC London. Ni 12:43 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Tuja muri Kongo. Eklezia Gatolika yarayigize umuhimbazwa Floribert Bwana Chui Bin Kositi abisamamuko igoma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Chui yahoze ari umukomiseri mukuru ku mupaka wa Goma yasuzuma ibidandazwa. Mu ijoro ry'itariki 7 itariki 8 mu kwezi kw'indwi mu 2027 yaranyurujwe aborezwa igufa hanyuma yicigwa igoma kubera yanse kurya igiturire. Yapfuye afite imyaka 26. Uyu mugabo wo murayike abaye umuhimbazwa wa 4 w'umunyekongo. Twashatse kumenya ingene bigenda kugira umuntu agere ku rwego rwo kwitwa umuhimbazwa canke umuhire mu Kinyarwanda, maze twakura Padiri Habimana Michel aba mu Butaliyano afise ubumenyi muri kahise ka Eklezia Gatolika. Akarorero keza rero yatanze Floribert Bwana Chui nuko
yashoboye kurwanya ico bita igiturire ngo yakora ngo kuri duwane, hanyuma rero aheza arabona ibidandazwa biriko birinjirizwa mu gihugu iwabo mugabo vyarataye igihe bimwe vyagenewe gutabwa, nawe akagira ati ntibishoboka kuko igihugu cacu naho gikenye sico kuza kudandarizamwo ivyo bintu, aranka kwakira igiturire amahera bakayamuha akayanka, mugabo aragira ati jewe ndi umukristo ivyo ntibijanye n'akarangamutima kanje. Ako rero n'akarorero keza yasigiye abakristo sabo kuvuga ibisabisho gusa mugabo nabo kandi kwigisha batanga akarorero ko yishwe ahogwa ivyo nyene akemera agapfa ntahemuke. Abakristo barashobora kumufata ko akarorero n'umuhimbazwa rero. Inyuma y'utwo turorero muvuga muri Eklezia Gatolika mufatira ko umuntu kugira yitwe umuhimbazwa, nizihe ntambwe zindi zifatirwa ko kugira umuntu w'umurayike cane cane agirwa umuhimbazwa? Mwese umuhimbazwa gusa ahubwo tuca tujabuka ku rwego rw'umutagatifu bw'umweranda, kuko urumva iyo ni intambwe imwe mu zindi. Umusenyeri rero yumvirije ivyo abakristo bavuga araheza akugurura amatohoza, bakaca baja ku ntambwe igira kabiri. Amatohoza ariko araba bakaguma begeranya ivyaranze uwo muntu, bakaraba mbega yapfuye gute, mbega yarabayeho gute. Hanyuma rero kubera abo muri iyo diyosezi avukamwo batanguye kuza barasaba Imana bamuciyeko, bakabaza mbega nta gitangaro coba carabaye ku muntu yasenze Imana asaba aciye kuri uyu muntu turiko turasaba yuko yoja mu mugwi w'abayeranda. Kibaye cabonetse tukaca tuja ku ntambwe igira gatatu. Ayo matohoza bagize mu rwego rwa diyoseze baca bayajana i Roma mu biro bikuru bijejwe kwiga ico kibazo co gushira abantu mu mugwi w'aberanda. Bishitseyo rero nabo bakaraba iyo dosiye babarungikiye ivuye muri diyoseze uwo muntu yavukamwo, bakayiga bakayiraba, hanyuma bakagira ico bashikirije. Barabanza bakaraba mbega kugira wo mumaratire yishwe yapfuye azira ukwemera kwiwe, babonye yapfuye azira ukwemera kwiwe, ivyo birakwiye naho atagitangaro coba carabaye ko uwo muntu ashobora kwitwa umuhimbazwa, bakamushira mu mugwi w'aberanda. Hanyuma rero amaze kuja mu mugwi w'aberanda bakaca bamusaba bamwambaza ku rwego rw'isi yose muri Eklezia, kuko akiri umuhimbazwa mu bisanzwe cabamucako mu gusenga, naho muri diyosezi iwabo hariya mu gihugu iwawe ashaka na twebwe hariya mu karere iwacu, kuko Kongo, Burundi, mu Rwanda ho turi mu karere kamwe, ubu ni hariya. Mugabo amaze gushika mu mugwi w'aberanda bica bija ku rwego rw'isi yose. Papa araheza akaca ategura imisa azosoma i Roma, muri yo agaheza akemeza ati uyu naka turavye iragi yadusigiye mu kugendera ukwemera kwiwe, turavye ingene yapfuye, turavye ibitangaro vyabaye ku basenze Imana bamuciyeko ngo abasabire, turemeje yuko ari mu mugwi w'aberanda. Akaca atanga n'itariki bazoza baramwibukirako muri Eklezia. Uwo yari Padiri Habimana Michel. Tugaruke mu Rwanda. Hakwiye ingamba zikomeye kugira ngo abanyarwanda bagire umutekano w'ibiribwa. Ni mu gihe ubushakashatsi bwakozwe n'impuguke ya Loni bugaragaza ko abagera ku bice 17% badatekanye ku bijyanye n'ibiribwa, naho ikigo cya leta kibarishamibare cyo kivuga ko ibiciro by'ibiribwa byazamutse ku rugero rw'ibice 10% mu kwezi gushize kwa gatanu ugereranije n'uko byari bimeze mu kwezi nk'uko umwaka ushize. Hirya no hino abaturage bavuga ko ifunguro rihagije ribona umugabo rigasiba undi. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yasuye intara y'Amajyaruguru ifatwa nk'ikigega cy'igihugu, asanga naho ibintu bitorosha.
ndi mu isoko riciriritse rya Nyange riri mu karere ka Musanze, ni munsi y'uruhererekane rw'ibirunga, agace gasanzwe kazwiho kweza ibirayi byinshi. Abagore bararwanira abaguzi batari benshi, uretse ko n'ibirayi bacuruza bigaragara ko ari bikeya kandi bisa n'ibitareze neza. Biracahari wenda turatangira kubibura nko kwa karindwi. Aha ikiro kimwe cy'ibirayi barakigurisha amafaranga ari hagati ya 600 na 650, mu gihe adashize ukwezi cyaguraga 500. Hafi aho undi muturage aratera umuti mu murima we w'ibirayi, yambwiye ko bisigaje amezi 2 ngo byere. Yambwiye ko ari bakeya bari gusarura ibirayi, ariko ko umusaruro utabaye mwiza kubera hanini imvura yaguye ari nyinshi. Ubu nta mwero guhari, abicera neza nk'uko byeraga mbere. Ubwo nta kundi kuntu leta nayo izashaka, nibona umwero gwanze izashaka ukundi kuntu nayo ishiramo akabaraga. Muri rusange ntabwo ari byinshi biribwa. Ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage buri hejuru cyane ndetse n'ubutaka buto buhingwa nabyo ngo biri mu bituma ikibazo cy'ibiribwa kigaragara cyane muri iki gihe. Hari abavuga ko ikibazo cy'amasambu kibakomereye, ndetse hakaba n'abarya ruko bavuye guhingira abagize amahirwe yo kuba bayafite. Nduhungirehe no mu murenge wa Nkotsi w'akarere ka Musanze. Yatahuye n'ibyonnyi ajana ahubwo we no ku isoko. Noneho twe tutagira amasambu nuko bakorera natwe tukabona ibidutunga. Hari ubwo baduha amafaranga, yaba ari nk'ubu bejeje bakaba baguha nawe kubyurarya. Ariko iyo barumbije ubwo nyine natwe ubwo tuba twahombye. Bya bindi bikeya basaruye birabatunga, ariko twewe ubwo ni ukuja kumama mu mujyi. Impuguke ya Loni mu bibazo by'ubukene bukabije n'uburenganzira bwa muntu, Olivier Doscuter, aherutse gusohora icyegeranyo ku Rwanda avuga ko abagera kuri 17% bafite ikibazo cyo kubona ibiribwa bihagije, naho abatari munsi ya 75% bakaba badashobora kubona ifunguro ryujuje ibyangombwa byose. Ibi kandi byemezwa n'abaturage twaganiriye. Uyu mubyeyi namusanze mu murenge wa Kivuruga w'akarere ka Gakenke, naho ni mu majyaruguru y'igihugu. Ni nk'ahari rimwe ku munsi. None si iyo umwana muzigamye gutyo utuneo tw'umwana, abakuru bakihangana ukavuga uti wenda abandi bagiye ku ishuri bararya ku ishuri, wenda akasigaye mu rugo kari konka ukakazigamira utwo kararya, abandi bakarya rimwe ku mugoroba. Gusa ubwo si nk'ahari rimwe ku munsi. Iyo umukuru abwiriwe ntarye akacungana no ku mugoroba akazigamira uri mu mugongo, gusa ubundi tuba twabwiriwe ubundi. Imibare yavuye mu bushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare ivuga ko mu kwezi gushize kwa gatanu ibiciro by'ibiribwa byazamutse ku rugero rw'10% ugereranije n'uko byari bimeze mu kwezi nk'uku umwaka ushize. Iki kibazo cy'ibiribwa kirasa n'igihangayikishije ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi bikagaragarira mu mushinga w'ingengo y'imari iri ku meza y'abadepite, aho Minisitiri w'Imari Yusufu Murangwa agaragaza ingingo nkuru yumva zigomba kwitabwaho. Gutangira ku gihe inyongeramusaruro z'ubuhinzi harimo ifumbire mvaruganda n'imbuto z'indobanure. Gushyira imbaraga muri gahunda yo gutuburira imbere mu gihugu imbuto z'ibihingwa by'ingenzi harimo ibigori, ingano, soya, ibirayi, umuceri, imyumbati n'ibishimbo. Kubaka ibikorwa remezo bidufasha kubika neza umusaruro no kongera ubushobozi bw'ububiko bw'ibinyampeke n'ibinyamisogwe, no kwegereza serivisi z'imari abahinzi binyuze mu kubaha inguzanyo n'inkunga. Hari abasanga ikibazo kizakomeza kugorana kuko umusaruro w'imbere mu gihugu ukomeje kuba mukeya. Abandi basaba ko ku biribwa bimwe hagabanywa cyangwa bigasonerwa imisoro, cyane cyane bituruka mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda. Politiki y'ibihingwa bimwe ku buso runaka nayo isa n'itavugwaho rumwe na bose, kuko itegeka guhingira isoko ariko ntiyite cyane ku byo buri muturage akenera ku isahane. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu ntara y'Amajyaruguru. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Ubu naho tubahonje ku runana rw'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye yego ye nimukomeze mugende ari maso nta kibazo, ariko we sori ntaho ujya utikirangwe Makurata, Murebwayire, Nyiramariza
bemerewe kureba umwana wanjye ariko wenda avuze ngo ntabwo ubyemerewe. Ubu rero nataye umwanya wanjye nza ku kigo nderabuzima Rangwe. Ni 12:45 kuri BBC. ubu naho ni umwanya w'ikiganiro cy'inkino mushyikirizwa na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC. Mwireho neza mwese abateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino nyahere mu mukino wa basketball. Ikipe ya Al Ahly Tripoli niyo yegukanye igikombe cy'irushanwa rya BAL rihuza amakipe akomeye muri Afurika. Kuwa gatandatu ku mukino wa nyuma Tripoli yatsinze Petro do Luanda yo muri Angola ku manota 88 kuri 67 yegukana icyo gikombe cyari gifitwe na Petro do Luanda. Umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu wegukanywe na APR yo mu Rwanda itsinze ikipe ya Etihad Alexandria ku manota 123 kuri 90. Ubu noneho twerekeze muri Amerika mu mikino y'igikombe cy'isi cy'amakipe. Ikipe ya Paris Saint-Germain yaraye ihondaguye Atletico Madrid ibitego 4-0 itangira neza iri rushanwa nyuma yo kwegukana igikombe cya Champions League ku mugabane w'Uburayi. Uyu mukino wabanjirijwe n'uwa Bayern Munich yanyagiye ikipe ya Auckland City yo muri New Zealand y'abakinnyi batabigize umwuga ibitego 10 byose ku mwuka. Umukino wafunguye irushanwa ikipe ya Inter Miami ya Lionel Messi yanganyije ubusa ku busa na Al Ahly yo mu gihugu cya Misiri. Mwijoro ryakeye kandi FC Porto yo muri Portugal yanganyije ubusa ku busa na Palmeiras yo muri Brazil, ndetse indi kipe yo muri Brazil ni Botafogo itsinda Seattle Sounders yo muri Amerika ibitego 2-1. Uyu munsi ku isaha ya 3 z'ijoro ikipe ya Chelsea irahura na Los Angeles. Nkivuga kuri ikipe ya Chelsea, abafana bayo baraye babonye akanya ko kureba umukinnyi mushya iyo kipe yaguze ukiri muto cyane. Uwo ni umunya Brazil Estevão Willian uri kugereranywa cyane mu buhanga na Lamine Yamal ukinira ikipe ya Barcelona. Uyu mukinnyi Chelsea yamuguze n'ikipe ya Palmeiras mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, ariko bumvikana ko azajya muri Chelsea ari uko imikino y'igikombe cy'isi ihuza amakipe izaba irangiye. Chelsea yaguze uyu musore w'imyaka 18 miliyoni 29 z'amapaundi. Palmeiras ntiri mu itsinda rimwe na Chelsea, ariko amakipe yombi ashobora guhurira muri kimwe cya kane. Ku mugabane w'Uburayi kandi umukinnyi wahoze akinira ikipe ya Manchester United na Juventus Paul Pogba ari mu biganiro n'ikipe ya Monaco kugira ngo asubire mu kibuga nyuma yo guhagarikwa gukina umupira w'amaguru kubera gukoresha imiti yongera imbaraga mu mubiri. Paul Pogba yahagaritswe gukina umupira w'amaguru mu gihe cy'imyaka 4 cyaje kugabanywa kugeza ku mezi 18 mu kwezi kwa 10 umwaka ushize nyuma yo kujuririra icyo cyemezo. Amaze kongera kwemererwa gukina ku bwumvikane na Juventus, bahagaritse amasezerano yo gukinira iyo kipe mu kwezi kwa 11. Kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka yari yemerewe gusubira mu kibuga. Ubu rero biravugwa yuko ibiganiro hagati ye n'ikipe ya Monaco bigeze kure. Nsoreze ku makuru y'igura n'igurisha ry'abakinnyi. Ikipe ya Liverpool yamaze kwibikaho umukinnyi washakishwaga n'amakipe menshi akomeye Florian Wirtz w'imyaka 22. Uyu rutahizamu wahoze mu ikipe ya Bayer Leverkusen yo mu Budage yaguzwe miliyoni 116, ariko Liverpool ikamugura kuri miliyoni 100, andi miliyoni 16 akazaba y'inyongera bitewe nuko azitwara mu kibuga n'ibyo azafasha ikipe kugeraho. Agahigo ko kuri iri soko mu Bwongereza gakomeje kuba ka Chelsea ubwo yaguraga rutahizamu w'umunya-Argentine Enzo Fernandez ava muri Benfica yo muri Portugal yinjira muri Chelsea kuri miliyoni 107 z'amapaundi mu mwaka wa 2023. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Amakuru no musirera garukiye ngaha mwashikirijwe na Nina Iradukunda, yarahagarariwe na Mark niyo nkuru, muhinga bwije mu twafashijwe na Chris Kozaris. Mwakoze kubana natwe na Gahwana.